Hello, our fans. So my name is YASONI. I'm here. You can try to click something here. Me here. Gira sabus. You can go to work. Tuvuze ibihumbi 11 mu Giswahili bavyita gute? Ibihumbi 11 mu Giswahili. 11. Tuvuze ibihumbi 11. Ibihumbi 11. Nico kimwe sha. Oya. Ni 11. Ndagukumbuye mu Giswahili bakivuga gute? Nakukumbuka. Nakukumbuka. Hama ndakwibuka. Ndakwibuka. Bo ndibaza wamenya ko je ni umuhungu wari strong. Very strong. Wanaume rusuka wewe. So bigenda bikora kuko nakazi kanje nakazi yumva kandi birambura kamufasha kubaho. Teme nfananaga. Sa award ziriko ziratangwa tubona baziha bamwe mu ba comedy. Cyo cyumwe mukivuga kwiki. Ya award je ko bwandi sindavyemera bro. Ntuzemera. Award wemera bimeze gute? Award je ndemera fresh sibyo. Iyo award kwanza uitanga gute je YASONI siko. Mpaka wepo. Niko wepo kwanza. Ubwira kiyaso. Iyo award nuku je ubona gute? Kuko birikije ndabizi ibintu ndabizi byo comedy byo ma film amareresi ndabizi. Mpamagara twicare hamwe fresh dupinye. Award kwitaka siko. Kaka. Tunavua viatu. Umeze neza. Kutulie cyane. None bwo. Twagushikiye. Umeze neza rero. None wowe telefone kandi wari washise ngaho. Mwebwe urabona abasare benshi bambirana. Muri mfite amafaranga akambara ibye masaha, shene y'amagode nini. Akota miduga nini. Au na kitu ndugu yangu. Tutapanga kwanza bana. Kubali kama huna. Urabona na Mungu anaangalia. Mungu anaangalia. Sasa mimi na hela una hela nini? Utabaki hivyo tu. Kora kazi ahuje. Yaje yawe nujya mudemo kwanza bijya bintu twabonye kuri Star TV 257. Nivyo uri kurerekana umukobwa mukundanye cyanke kara kantu nyine muri ikorera nyine kaho nawe. So bro biya nivyo none benshi batavyemera ariko biya nivyo. Tunashanga kuko nivyo za gute YASONI. Ariko warida bro ni kirikuru. Nafite gisina n'abandi bakobwa. Arayumvise nyine bisanzwe. Ona jewe je ndi umukomedi akunzwe cyane kandi azwi mu Burundi kandi komedi mu Burundi je ni umuntu uvuga ati wa mbere je umuntu uvuga ati yemegwa cyane umuntu wa mbere ni kigingi ndamumera cyane mu respect kandi ngiye n'iyandi umuco abantu twatumye komedi ikundwe cyane mu Burundi YASONI gasore sivyo ibyo birazwi kweri birazwi urumva naje natanguye kumenya comedy mu Burundi urazi comedy natanguye kumenya Yohani hari cyo bitwaye ndaguwaze none wewe ni obligatoire kuza interview ukamuri munsi pichano Bujumbura harashushe. Bujumbura harashushe ntavyo wewe ubona ko ari wafunga. Uzogira interview. N'abantu bakuze nyine bakomiseri. Cyo kagira ndo umwana. Uzokwambura ko ye. Kenshi barambuka n'abakobwa nyene. YASONI aba umuhungu mwiza muremure boga kuri kumaguru. Agare bwo poesha rukundo ntibirari byo byose. Usabona abakobwa beza cyane cyangwa abakobwa nyine barebare benshi barabazana umutima. Barabazana umutima nayo yaragushikiye. Yarashikiriye kandi none ufate voyage ugera kubera ikindi indege ndazifata ngo nkunda kubyerekana mu bantu kubera iki biva kuki erega turaduha akazi natwe niko kazi kacu none umutima wawe tuguma twicaye je ndumuntu nyene ibintu byo kwirata nabimfise nicaye ikintu ubona wakoze 2021 umwaka 2021 urumva wishimira ubona ati je cyangumije kuri rya zina YASONI official
Oh yes, abakunzi ba Sten TV Worldwide, this is Sten promoter wa undi nyene kumwe bakorera. Turi kumwe na Promise cameraman nyuma ya kamera, aho twaje kubaronderera abastare mukunze cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, batwenza bagira ibintu byinshi by'ama talent. Nabo sabandi ni YASONI niho tuje kubaronderera, uwo dusanga aho wese tuzi kari ko ba YASONI bagasore niho bibera ngaha. Niho bashoboye kubabona, aho tubona n'amagari yabo, amapikipiki ndibaza murabona. Ni ibintu bimeze neza gose, niho twaje kubaronderera kugira dushobore kubabazanira, mushobore enjoy kuri Sten TV Worldwide. Ntacyo tutazobakorera, ntacyo tutazobafasha kugira umunezero ubandanye uba umunezero. Mutugume hafi, mutugume hagufi kugira mwironkere nironkere umunezero. Aha yiguruye none hatubonye haranadutinya haciye hiyugura. Yo namahoro papa. Uri kuravo? Sawa sawa. YASONI abangaba. Abangaba. Umuntu hamagarira gatoya. Kubera iki? Ushobora kugaruka amazi gatoya ukamujya hamagarira. Akari abantu bakeneye hanze. Icyo kumva. Twebwe nk'abari ku kazi nk'abada kwitwa batananirwa dutegerezwa kwishikira. Kaka tunavua viatu umeze neza kutulie cyane twagushikiye umeze neza rero none wowe telefone kandi wari washitse ngaho none bari kunirefona basi hama nago telefone ariko akusanga mpezu nimekuburize umeze neza rero twicarira hanye hari icyo bitwaye ndakubaze none wewe ni obligatoire kuva interview ukamuri munsi pichano Bujumbura harashushe Bujumbura harashushe ntavyo wewe ubona ko ari wafunga uzogira interview n'abantu bakuze nyine bakomiseri cyo ndo umwana uzokwambura ngoye cyo ndo umwana nagende umwana ubona kubwagana bwatangiye gufufu YASONI meze neza rero ndashira turabona ubuzima nyene buguma buri gade buguma buri fresh ni home canke aje gutembera ndo nyumbani kwangu ndo nyumbani kwako kwenu kwako tangu lini mbona hujatambuli nturatumenyesha sio lazima niwamenyeshe ni lazima sio lazima kutumenyesha ibyo wawe navyo ni ikintu cya muhimu inzu nkiyi wewe nyene muri comedy nyene yego muri comedy n'ibindi kuko je nkora byinshi si comedy gusa akandi kazi ukora nyuma ya comedy naka ni musudere ndasudira nyene ibintu by'imiryango ibi byose ni wavyisudire oya ahubwo je ni mutsenga sindakora ko kazi mbwabo niyo nkora ubu nivyo ko na comedy byose iyi nzu rero wayiguze ihagaze yego no niyo yibagije kuba hasi si waje ndapanze ariko jewe ni umujera wayo muri uno mwana uyibamo nande jenye wenyene niyo kumengura arambiwe wapi dukomeze gusada mu phone ari umuntu nyene rwose amafaranga yanje sasa wa mudemo wawe yagucanze na by'abademo tango yarahari mu byanshanga guti kandi n'umushiri wanje nyene umushiri wawe wemera mariage yawe nawe tuyitege ryari mariage apo je mbona bicara neza twicare neza bakubone bambonye mariage yawe nawe tuyitege ryari none bro nakubaza TV yawe itwa Sten TV witwa gute banyita Sten promoter witwa Sten TV na TV kandi Sten YouTube Isaac yitwa gute none Isaac yitwa gute uje yitwa classic yitwa ama Isaac nayo javuye Isaac nayo ni ubandi nyene by'iwanyu izina kurikoresha kuri brand y'ikintu cyo awe si bibi we ko twama tubona umenga urambara ubuntu bwa YASONI nini ndo kama hivyo rega okay for fresh mariage yawe nujya mudemo kwanza bijya bintu twabonye kuri Star TV 257 nivyo uri kurerekana umukobwa mukundanye canke kara kantu nyene muri ikorera nyene kaho na so bro biya nivyo none benshi batavyemera ariko biya nivyo tunashanga kuko nivyo za gute YASONI
ariko warida bro ni kirikuru ntafite gisina n'abandi bakobwa aragize bisanzwe kiri naho ukimenga ni ibintu bisanzwe kandi ndamukunda tu bamukunze kujya nyine abastare benshi birukira aba diaspora wewe cyo bakimeze gute nturaba nk'abandi canke wewe bigeze aba diaspora hariho icyo bita kurabako shaje ibyo nibindaba bro ibyo diaspora naje mfise wewe hawushoboki na he siwezi shoboki na bitu yayo je nkunze umuntu ndamukunda ko nyene gusa ndibaza commentaire umaze kuronka kuri urya mukobwa kuri urya mukunzi wawe imaze kuzika kuguma ku mutima niya mbo keje barampa n'abakobwa nyene ngo YASONI bo aba umuhungu mwiza muremure boga go kuri kumaguru agaribwe poesha rukundo nibirayi byo byose usabona abakobwa beza cyane cyangwa abakobwa nyene barebare benshi barabazana umutima na izara gushikira mbo yarashikiriye kandi ntaranyi mbo ndibazani bon warahisemo neza ubu nta ngorane ni nta ngorane bro YASONI tugiye mu kazi turiko turabona ibikorwa byawe si too much ku rubuga rwawe rwa YouTube si too much yo ingorane yo biri hevyo bitumwa niki byo biva kuki bo just sinyicaye ngene misho bayibaza kandi na message menshi na bandwikira aba fans inshuti zanje abakunzi banje yasogute gutabona so ndavuga no wait and see so nibaza 2022 nzogira ibintu byinshi cyane kandi bikomeye trop bikomeye cyane sitikai nagunze ndicara bwo unajipanga unaji update ya gushutinga ndashutinga cyane gose n'ubu mwaje niko nditegura cyane gushutinga yego yes abariko baradukurikirana mwese turi kumwe na YASONI official umukinyi yakunzwe cyane n'ubagikundwa ni ibikorwa by'iyungu turiko turabivuga ntituriko turibona cyane ku rubuga rwiwe mugabo ntiyigera ava kuri trend ni Saturday ntiyigera ava kuri trend tuguma tumubona mu tuvuze abakomedi babiri canke batatu ba mbere ngaha mu Burundi dufise YASONI ntidushobora kumusiga number 1 bro ni number 1 navuze muri babiri canke batatu ba mbere ngaha mu Burundi kubera iki babiri wa mbere vuga abantu ba mbere ngaha mu Burundi YASONI ntidushobora kumusiga kuko n'umuntu yakunzwe cyane n'ubu kandi agikundwa yes YASONI turabona uwo musanzwe mugumana hafi turavuga gasore hariho ibintu nibindi turamubona atumwa ko mu za Kongo utuntu n'utundi ama company menshi usanga ari karamwiyegereza bafasha ibintu bya brand nibindi we cyo bakimeze gute kumenga ivyo bintu turiko turabikubona ko cyo gihagaze gute mu bamubikorera hamwe canke urumva ni secret y'akazi mbo wagiye nandi barabandundira yabarandundira cyane gose gusa je mfise vision y'ibintu byinshi cyane ya smellwe ara kenshi abyita ibyo biteramo kuko novuga ati niko kazi akora sibyo mugabo je mfite akazi ke akandi ndakora kandi kazi ngaba mfise atelier yanje ya sudire mbo vuba tuzobikora kandi no nababwiye ati 2022 muzobona byinshi cyane kandi benshi bazobyishimira yes YASONI tukiri mu kiganiro nicaye ikintu ubona wakoze 2021 umwaka 2021 urumva wishimira ubona ati je cyangumije kuri rya zina YASONI official bo ikintu nabona koze je nakoze uba warakoze bibiri basi muri ivyo byinshi uba warakoze ko ni byinshi bitegerezo kuba byinshi mu bikorwa byari byo byose uvuga ati byagumye bimpagaritse je nka YASONI wumva byakugumije kuri ya trend yawe bo ndibaza umwanya ndi mu mwanya mfise umwanya nanakoze muri akazi ka comedy ni muremure cyane sibyo kandi 2020 narakoze cyane narakoze trop kuko uyu mwaka nyene niwe naruve muri ihuriro TV naciye nkora narakoze cyane difference hari kuva uvuye mu ihuriro TV n'ubu uri muri YASONI official ubona ari yahe kuri wewe ari yahe difference wahawe iri kure cyane kuko ubu agafaranga ndakaronka n'ubundi turayibona ku mutaga ndashima tu ngo muri ihuriro TV ikabasubira ikintu
benshi mabibaza none yaso gute tabona nduga wawe yaso tabona byo je ndumuntu ndi calme cyane je ndi calme cyane tunura dufita mugabo muri pause kwireka YASONI none mbo ufate ufashe voyage ugera kubera ikindi mbo indega ndazifata ngo nkunda kubyerekana mu bantu kubera iki biva kuki erega turaduha akazi natwe niko kazi kacu none tuzoce tuguma twicaye je ndumunyene ibintu byo kwirata nabimfise yasupu irata no gutanga akazi muri bwa bumwe nyine gutanga akazi kugwaru uduha akazi none uno musi nasaze muri wanje sinagwa interview none telephone yasuda gukeneye sinakubwiye ati kari umuntu ahereye sibyo call me ndakwitara mugira icyo mukoze muga hariho nabandi bashobora kwifuza kuko hariho abafanzi biwawe mpapfe n'abafanzi b'urundi umuntu mpapfe urumva rero hari gihe bashobora guhurira muri competition urumva bari guharira mu stare wanje YASONI nini urumva ndamwemerera iki undi akavuga ndamwemerera iki acha wumva ngo ataraburira n'indege ngo atarajabuka n'umupaka ngo ari wonga hanyine mu Burundi undi nawe ngo twebwe ngoraba ngo ntandwe hera tagiye urumva ikintu cyo kiraca umutima abafanzi bawe oya ikiguti none abafanzi banje bankunda kubera je mfite fashe voyage kubera kuma babona iterambere uwo bafana aguma atera imbere urumva umviriza ibikorwa ndabikora sibyo kuvoyage na mamvoyage kabisa birazi sibyo ibikorwa byanje bamwe bibona muri YouTube yanje none mbo wanashima abantu benshi cyane baranze ngo ntibarambona mu maso barakubona amaso yanjye ajya nyine bamenye kumbona muri YouTube yanje niho ukeneye ko bazoguma ibyo byine nabwo muravuga by'indege ibyo sio lazima YASONI yaritse cyane gose amashuri angahe 13 kumengura umwe mu bakomediye bavuga Igiswahili cyane ingabirano wayironse gute bo je Igiswahili urabona ko narabe mu isite y'Igiswahili cyane kati Swahili bose ubwazo je mbo narabe mu kinama cyane ya sasa abagenzi banje benshi barakunda kuvuga Igiswahili cyo gituma naravuze Igiswahili nazire hariho utuntu dukunda kuducanga mu Giswahili numva kudukora mu Kirundi gashira mu Giswahili mu Giswahili birakunda kutugora hajya tuvuze 11 mu Giswahili bavyita gute iyo mbicubi na kimwe Igiswahili 11 tuvuze 11 nico kimwe sha oya 11 oya 11 none na rimwe na kimwe sico kimwe umva kimwe urumva 11 11 nyene 11,000 na 10,000 mu Giswahili bavyita ko kumi wa Japan hapana nibyo nikibaho nikibaho gute Igiswahili bo basi ni Igifaransa n'Icyongereza ari ikintu uvuga mu Gifaransa ugasanga gifise ebana byinshi ijambo ngo mu Cyongereza kijya kimwe n'ikijya nyene basi akandi basi cyeka akunda kuncanga nkunda kwivuga ndagukoresha mu Cyongereza ndagukumbuye mu Kirundi mu Giswahili bakivuga gute nakukumbuka hama ndakwibuka nimekukumbuka nakukumbuka tuvuge nimekukumbuka ndagukumbuye nakukumbuka ndakwibutse nimekukumbuka ukoresheje tuvuge nimekukumbuka tuvuge gani nakurabye kwanza nimekukumbuka alafu nakukumbuka ndakwibuka nakukumbuka maana nakukumbuka tayari si hapo
ako niko bagivuga mu isayi Yesu agucahora gicanga ndibaza mwashoboye kukironkera solution ndagukumbuye ni nakukumbuka ndakuyibuka ni nakukumbuka niko nyene Maria je mbega tuyitege gari yawe na mbega bamwita gute umudemo wa kwa Elsi so ubu nta nagafaranga nigana napiganisha kwanza tetega franga sasa abasitari kumutemera ko mufite amafaranga ushobora kuvuga ko sinzo nkiyi bacuvuga ngo abasitari benshi baremera mbo nibemera ahubwo benshi bavuga bafite amafaranga kumbe nta n'amafaranga bafite muga ega mwebwe urabona abasitari benshi bamubira ngo nifite amafaranga akambara bigiye masaha shene y'amagode nini akota miduga ni au na kitu ndugu yangu utapenda kwanza bana kubali kama huna urabona na Mungu anaangalia Mungu anaangalia sasa mimi na hela unahela nini utabaki hivyo tu kora kazi ahuje mbo ndio mstari kandi ndakunda unisha ama ndio nko isi nta gihugu ndio kira afuma abo umwe magaka kumenya makosa you can try to be stronger nene kweri kimukota amazu y'amafaranga menshi kandi ataye umufise ko ndazi isi musi ya 500,000 wapi bibo jim ni sanze ne uwo kotizo ni 350,000 350 ku kwezi urumva yari ku kwezi ukavuga ngo urakenye gute kandi uyisoka wewe navuze ati sindu mu star wo kuvuga ibintu byinshi urabona abastar benshi bara mu sigari duki ko nini najibabaisha akajambo kamwe twaba twibagiye kuvuga imbere yuko turangiza kino kiganiro wifuza koko jya muri kino kiganiro cyacu naka naba aba comedian aba petit ko baravuka aba dogo abo reka ndabahanure gato ndabaye impanuro Ona jewe ndi mu comedy akunzwe cyane kandi azwi mu Burundi kandi comedy mu Burundi je ni umuntu uvuga ati wa mbere bo jana umuntu uvuga ati yemegwa cyane umuntu wa mbere ni kigingi ndamwemera cyane mu respect kandi ugiye ni hando umuco ngo abantu twatumye comedy ikundwe cyane mu Burundi YASONI gasore sivyo ibyo birazwi kweri birazwi urumva naje natanguye kumenya comedy mu Burundi urazi comedy natanguye kumenya Yohani comedy raho muri ku moto tunayikumbuka yene comedy natanguye kubona Nasema majama nao vipi yani nilicheka ama TV wana yose bubona benshi yaraje twe twaratanguye kera cyane muza mwaratanguye cyane bose cyo gutuma bagi bakomedi muko murazo bukebuke sivyo ya baturiye dukore saba featuring neguha sivyo nta kibazo na kimwe no nturashika urashari kure cyaro ya underground gusa award ziriko ziratangwa tubona baziha bamwe mu ba comedy cyo cyumwe mukivuga kwiki award je ko bwandi sindavyemera bro ntuzemera award wemera bimeze gute award je nemera fresh sibyo iyo award kwanza uitanga gute je YASONI siko mpaka wepo niko wepo kwanza uvuga ubwire kiyaso iyi award nuku je ubura gute kuko birikije ndabizi ibintu ndabizi bya comedy bya mafilm amareresi ndabizi mpamagara twicare hamwe fresh dupinye award kwitaka siko iyo si award zuri ugasanga urabona kenshi mbo ara mawadi tuguma kubona tugunda kubona batanga iki zijya basagane bamaraje bagirene bagatigura agajyasika numva niwe basanga baba managing bakubwira bandanye babaha amapete cyo bavuga ati tora ati award wayitsinze kumbe ni bien fresh bari kwarakora neza yes YASONI yarize soko turagomba imbere yuko turangiza kino kiganiro utubwirira abakunze ba Sten TV Worldwide bakore subscribe mu rurimi rw'icyongereza bongera n'abadusezerera akunda kagerageza kora kwita hello our fans so my name is YASONI I'm here you can try to click something here me here channel gira sabus you can go to work acha kunizingua but twarize gusa
Umva ko n'utujambo mwatanguriye ko nko mu bidudu hari umva mugiye gushigaya mwaratwibagiye. Gira sagusabusha abana. Yes, twari kumwe na Yasoni official niho twari kumwe mu kiganiro cabanezereye cyane. Nibaza nticyarimo kurusha nticyarimo ugutera ubunebwe ni kiganiro mubona yuko cyari kimeze neza cyane. Yasoni hari akaja akantu bakunda kumbaza abantu benshi. Ati kubera ko ukunda gukina comedy zawe n'ubuntu n'ubundi uwifata nk'umukobwa biba bimeze gute kimeze gute icyo kintu bo icyo kibazo n'urushana wakimbaza sivyo ndibaza ni tono ni don yanje ni tara ya sasa ni tara y'umuntu imana yiwe ntawe we Sten imana yagwe don tara ya journalism no waragize kwishuri wapi gusa kandi nuko nyene yaraje gusa kandi kuko nitala ni don yanje byakugiye mu ko narabihagaritse kuko umumadami wanje ongya LC navyako nosubira nabyakunda bwo ndibaza bo kenshi sisa yeso usana bakobwa bizugana mugabo muzinaho no muri Francine nabona nakunyoba ndevo nakunyoba ndevo aba bivuga ukutari ko abifata ukutari kakajambo ushobora kubabwira nakana bo ndibaza wamenya ko je ni umuhungu wari strong very strong wana umwe rusuto so bigenda bikora ko nakazi kanje akazi yomba kandi birambura kamufasha kubaho Seven for anaga yes turakunda cyane mwe mwese umaze gukora subscribe nawe utarayikora shirako subscribe nakantu gatoyi tubandanye dutera imbere dutezanya n'imbere duteze n'imbere yadishaka ndababaza kubiki aba journaliste benshane ama TV abandi menshi cyane sabo gusa ni benshi abo basaba subscribe kubiki ibyo subscribe ziradufasha gutera imbere mu iterambere natwebwe turacyaza duha umuco wasi urambaza behind this basi abakunzi ba Sten TV worldwide ya mufashe vraiment subscribe tuzanye imbere abarundi turakundana cyane kandi ndibaza dufatanye hamwe turashoboye vraiment ya hamana mwibagire kandi ko YASONI nanyera agasavye yes turabakunda cyane mwari kumwe na Sten promoter kuri micro behind the camera yari promise cameraman mwari karabidufasha mu kugira mushobore kuronka amashusho ameze neza nkaya respect kuri mwe mwese mudukunda ciao